uno munsi rero ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 18 niho mu makomine yose agize igihugu cy'u Burundi bino bikorwa biriko biraba. No munsi mukuru rero wahariwe intwari ku rugamba, uko murazi yuko intwari zaritanze zirasesa amaraso, hariho abitavye Imana ndetse hariho n'abamugaye, hariho n'abandi bacitse ku icumu. Abo rero bose dagombe tubakomere amashi menshi cyane. Murazi yuko iyo hataza kuboneka intwari ngo zitangira igihugu ndetse mbere zisese n'amaraso yazo, iki gihugu ntikibaho kimeze neza nk'uko kiri uno munsi. Igihugu kimeze gutya kubera ko hari abacitangiye. Murazi hariho indongozi nkuru z'igihugu zagiye ziricwa bufuni na buhoro ko 1993 hagufi mpereye. Murazi yuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Ndademerikyo yagandagwe bunyamaswa kandi ariko ararondera demokrasi, ukwishira no kwizana kwa bene gihugu. Ni naho hanabonetse n'abitangira igihugu cyane kugira iyi demokrasi ntiduce mu mwanya w'intoke. Ari naco gituma haci haboneka abagenda nyishamba bariga ingene bashobora kugarura iyi demokrasi biciye mu kurwanira igihugu. Murazi yuko kurwanira igihugu mutwara iminwe misa, murazi yuko utereza kuba ufise ico witwaje, kuko ntitwari guhangana n'abafise ibigwanisho vya rutura, natwe dufise amabuye, dufise imyambi. Murazi yuko Nyezi Gisabo ariko yabikoze mu gutuza abakoroni. Isigura bitangiye igihugu gusa muri ya myaka, ntigisigura bashitse ku icumu canke abamugaye, burya twese turi intwari. Intwari ni ukuvuga uwo muntu wese yitangira igihugu, haba mu bikorwa vy'iterambere, haba mu bikorwa vyo guhagarira hagati y'akazi na muntu, haba mu bikorwa bijanye no gucungera imbibe z'igihugu. Mwarigeze kumva ku maradiyo amwamwe aho bavuga yuko igihugu cy'iwacu ngo harimo abantu bariko baragitoba, baza kubeshera rwagaruka rwacu bitwa imbonerakure. Mw'ijambo ryo kugurura ibikorwa by'intwari ku rugamba, Nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye niwe yarivumereye aravuga ati imbonerakure shirira muje ukivi, abavuga nabi n'abashaka ko batera igihugu. Abafise telefone zica mu bw'ubuhunga ngurukana bumenyi bama babibona hariho utuntu bazarungika. Iryo jambo nibaza yuko rizarashikizwa ku mwanya ku mwanya. Abantu rero bavuga yuko abariko baracungera igihugu ari abansi bacu ihibambewe, abo bariko baratuvuga gutyo niho yifuza kugitera. Ari naco gituma twese atanumwe vuyemwo twohagararira igihugu cacu, duhagararire intara, ikomine ndetse na harya tuba, kuko umwansi akuvuga nabi kugira yinjire. Ari naco gituma tuzofa tuvyemeye igihugu cacu ntituzigera tugiha abakoroni, ntituzigera tugiha abansi b'u Burundi, tuzokigwanira gushika no kanyuma. Senefte de Ramba abagumya banga komera. Nagire ntumirire abagumya banga bose, na cyane cyane abaserukira abandi, ko igihugu ca mbere gituma igihugu twikingira nibikorwa, no kuja ku kivi tugakora ibikorwa by'iterambere, tugacungera aho tuba turi hose ku buryo bw'uko ata mwansi aronka aho amenera. Mu kurangiza nsubire nkengurukire intwari ku rugamba. Izi ntwari ku rugamba mwabonye yuko dufise abatari bake ngaha muri komine Ngozi, ariko numvise yuko hariho n'abandi batashoboye gushika ngaha ku bw'amagara adasezerana. Harimo bari mu bitaro mu mivo, hariho n'abandi bari ngaho bampaye raporo yuko mu twari dusanganywe
hariho 17 bagwaye. Rero nagombe rero ndabaterereze agasabisho kugira izi ntwari zacu zisanzwe zarakoze ibikora inka muri kino gihugu cy'u Burundi, tutere agasabisho kugira amagara yabo ahavure aba mazima.